jewe nice ndiko ndaba understandingishije jewe nice narafashwe ku nguvu ndi umwana muto sibyo umuntu yafashe ku nguvu hariho akasinye namubonyemo kandi umuntu agukoreye ikibi urati umuntu uzokirabe ikintu kibi ntuzofu cibageme ibintu byiza n'umwanya muto urabyibageme ikibi naho cyo bari kimwe bagamaze ho ibyiza igihumbi ikibi kimwe kirashobora kwifuta sibyo ndabesha okay umuntu akafata yarafashe ku nguvu jewe kumfata ku nguvu isinye narayimubonyemwo ndayibonye yo sinyiraguma ku mutwe ndagwati umuntu mu buzima bwanje ndamwanka naharenganye no hasese umuriro sibyo. Hello la fans do INYISHU media kuri mikoro mukona Nice behind camera nukumwe na Benisha. So guys uno musituri mu bintu vyitwa amatati kandi amatati tukunda kwitwa title amatati umviriza je nanti kirundi ile fans muze burana uri kirundi cenge ngunda kushama aesthetic kandi aesthetic kandi umuntu ubwo turatahura bwa Ati Nice vraiment. So guys tukunda gushaka title vuga ati nawe uri kuranda uri kuranyumviriza biragira nte birakuraba. So turi kumwe na cameraman mushasha iyo sime nashati gusaba bavuge umunyjournaliste sivyo okay umunyjournaliste from INYISHU media sivyo ndagato new journalist from INYISHU media na kandi na ninyuma kamera horukora sibe behind camera ahora akora yo vraiment no kukimana yo bandabironkera umwanya kandi jemenye ico ngizima ni mwonkera cituma akanyine mvuga kagafape frappe style bikwiye kandi barari gwicisha kibicubereye so urafise ama questionnaire wewe musuzombura uzogira bazurindire wait tugira ka questionnaire kacu wewe uri kuranda wari kuranyumviriza birakuraba. So guys bimeze uko listen to me nyumviriza neza nyumviriza kwa makini umpa amatu yawe unyime amajambo yawe sivyo nawe uri kurandaba uri kuranyumviriza itonde umvirize neza iyi video wumve Nice ashatse kuvuga iki kandi commentaire yawe nigirane ntibure kuko wati nawe nyene biramura wandabwira nawe birakura baramuze arashika tu simu yake anayiwash aenda ku YouTube anaangalia hata kumenya tu subscribe hivi wala like binamshindaga nabintu yavye jamuryoheme kumenya binamshinda. So guys tuze turigora tugende tugirane du supporting yane sibyo support me nkuko nanje wonkenera nkagusupportinga. So my question imeze uku banturindire bobo sibyo my question imeze uku sibyo jewe nice narafashwe ku nguvu ndumwana ntago ari byo kwa mufano kandi ivyo bintu ndiko ndavuga ndazibeshye ariko nabe video turabantu ibihumbi na ntiyobozamwe bimaze kumushikira sibyo jewe nice ndiko ndaba understandingishije jewe nice narafashwe ku nguvu ndi umwana muto sibyo umuntu yafashe ku nguvu hariho akasinye namubonyemo kandi umuntu agukoreye ikibi urati umuntu uzokirabe ikintu kibi ntuzofu cibageme ibintu byiza n'umwanya muto urabyibageme ikibi naho cyo bari kimwe bagamaze ho ibyiza igihumbi ikibi kimwe kirashobora kwifuta sibyo ndabesha okay umuntu akafata yarafashe ku nguvu jewe kumfata ku nguvu isinye narayimubonyemwo ndayibonye yo sinyiraguma ku mutwe ndagwati umuntu mu buzima bwanje ndamwanka naharenganye no hasese umuriro sibyo. One day ngiye gukura nza kurongorwa sibyo ariko umugabo narongowe nako twatse gukura yasinye ngo ndayimubonamo pause yarenganye sio vizuri Benito na tabia sio nzuri hapa niko naelewesha wafansi bangu ugumurengana hagati turashwana cameraman iva akwagina damu na ndafisi je nabisema mulenyo ashaka nawe nyene abone hapo sasa suku yao ikale huku rekana mia Kiswahili sije reference ya kadu katirize ndi mu cameraman wacu urumva hamwe uwo mugabo nagiye kurongoga nawe gasinye wafashe mu mutani mubonako ndimubonako mwumva n'ubuntu buzima tubaye mu vrima ndamukunda arankunda kandi urukundo ararunyereka ukuntu ndamubona ukuntu ibintu anyereka ubume buzima nitubana neza kubera iki iyo sinye wenda mubonako nkibuka n'ivyambaye ko ndumwana
kuko ati kubaza gutera kumenya ndegera umugabo ati mume wangu my husband ndagukunda kandi turabwizanya ukuri ngo ndakubaza ikibazo kandi urambabarira sibyo arambwa ati jewe nari giti kwikubwiye ko ningiti gufata ku nguvu ndi umwana ariko ikimenyetso nabonye kuwo muntu murakibona ko wowe yoba ari wowe urumva yoba kuko kubaza ni byiza wati yoba ari wowe ko kivuze ngo two turabana sindiko ndiyumva ndi free imbere yawe sindiko umviriza si byiza ubaha ariko barakuraba sibyo urumva sindiko ndabana neza na wewe sindiko ndiko turumvikana mbwize basukuri yoba ari wowe arabaza umva umugore ibyo uvaza keso inemenya bati ko amwizeye umugabo ngizo yabise imyaka myinshi gatima n'amakaramufata amasantima no kunakunda umugore araheza arabimubwira ubwo ati ni je wararira ubwo ati ndagusabye imbabazi ndagusabye umbabarire ni jewe nakoze icyo cyaha uri umukobwa kubwa uri kuranda ubwo ati nice yo ari we byagufishikiye cyo uri kuranda banazi kari wowe nawe nta muntu babuzemo manu ihumbi nawe bakoranda bacikishora mushikiye ari wowe uri umukobwa wabandanye ubana no mugabo Chino bandanya mbana nawe urazi gitima no bandanya mbana nawe none aja kumuresha bagiye mu rukundo barakundana baragira mariage barabana nimba yaramukoreye ivyo bintu bobandanya babana akamusaba ikigongo bigahera nta kuntu umugabo yaragira rose fasi yabwikivuze ziri Jesse no fonda mwemereye nyamba gihe afata kumvumva umukogera ryoshe yaciye agirane arandondera avuga ati naho bakuze je nzomuronda kugirane nje namutangwa ndamukuru ubusugi kugira nzwe amaje nagasuzuguro karimwo oyo ntare urazi ivyo bintu cyo no bivugako usanze ari we gusa yagufashe ku nguvu bitutekera ibyawe ugataha areka bakubwira ati umuntu atera kunezeza beta sohoka umvita kugira ikintu Gigi egeze hano ndamubwire nta urazi impamvu wocu utekera utwo ugasohoka uwo mugabo icambere bumenye ko afise ingeso mbi zo gufata ku nguvu mbe womenya gute ko umunsi umwe batazomwicira ahantu yagiye gufata abandi bana ku nguvu ko asanzwe afise iyo ngeso none wibaza umviriza kwanza wibaza ko ujya mugabo yemeye kuza gutora ujya mukobwa yafashe ku nguvu akabana nawe numva ko hari impamvu yoba yatumye ivuga ati manzi rindire nice rindira banze mvuge iyo mpamvu yoba yatumye ujya mugabo aza gutora ujya mukobwa yafashe ku nguvu kutiyumvira ko yoba yaritahuye ko yakoze nabi akagaruka gutora ujya muntu yafashe ku nguvu bobo banturindire ntare umviriza ibigora bigora umugabo sawa ibigora bigora abagabo ndakubwira ikintu refansi nyamba umugabo ati naramufashe ku nguvu yumva umukobwa arageje bwati yuko ujya mutoza metu turisa mama turazinanye avuga ati je nzomurondera cyane ukuri kw'Imana mana akubarira rero ubwoko bw'abakobwa baryoshe n'abataryoshe abahungu murabizi kandi gare fasi nta mwana arimo sibyo nta mwana arimo sibyo nta mwana ngo twokuvuga kuri ni gushira hagaragara sibyo nyaba jewe bati warafashe ku nguvu ndumubebe ndumwana ntari tahura munyuma nkatumye ko twagize mariage mano musezi ko batanga itarakazi 3 no kuze taraka 3 tugasinyura naho mana ndaba dufite nabana musinyura urazi ntari kindi kintu womenya yuko gikuru sigo ntare kandi bazinde bobo ntiyakubwije n'ukuri kwaki umva iyi utabimubarira kwambwira ati ukamubaza ntiyari kukusubara imbabazi mviza ndamubaze kwanza ikibazo kimwe cyangwa ndamubaze ikibazo kimwe none iyo usanga ujya mugabo atari we yagufashe ku nguvu ukaca usanga n'uwundi kandi si hari yarapfuye byosha biza kugutandukanya n'umugabo usanzwe mubana mu nzu sinakubwira wati uvuga ati yuko ari uwundi mugabo ntacyo bikuraba kuko amasinyarasa gusa refansi ndakeneye amakomantere sibyo umviriza ndakeneye komantere kubeka imuhongo ati nasi ubu mwambye ati mwarasi ngose amakomantere ibintu tobere aha birabereye nyimba uwo mukobwa byabaye ko ivyo bintu nyimba ariko aradukurikirana je ngomba ndamubarire ntumuhebe uwo mugabo ntumuhebe ndakubwira gituma refansi uwo kwahukana kubera iki kubera kutambwiye ati hakiruka yo nakubaza navyo ari kumbwira refansi I need your comment ndakema komantere yanyu wati mwambye ati ngo nice ngukunda gusoma amakomantere natabereye ibi umuntu azabazana ni hakeneye amakomantere 100% ndakeme komantere yanyu hasi rimwe subscribe share komantere ivuga ko uwo mukobwa ayosha yahukana ntare jema simona refansi simona ndaba amakomantere uwo musindaraba kubera iki raba
iyo ntamubwiza ukuntu bwa ati bwanango bikoye ivi na ivi ntiyari kumbwira ariko kwa ati agatima kwa ati nahise mubaze nkamubaze yaciye ngo ati ndambwira Lefansi uri umumama uri umugore nawe birakuraba ndakeneye ngo ati dufashe abantu urumva uko byubaka abantu benshi ndazi harababeshi biba ndakeneye ubwirane amakomantire kandi turabakunda cyane I love you so much. Bazanira muri Inyishu Media. Ciao ciao Beni.